ndakwereke aba presenter na high link no kunyishura ntanyishura message ntona ko yisomye ndanamuramutsa ntiyishura sinzi ngene badufata canke batwiyumvira uramfana mu ikota kuri radio kanyima n'umunota ndacagushona kiyana o gang natwe twari bane yari jewe Young Kid hakaba Young Devotion Mutwayi Waranga hakaba Drama King hakaba n'uwundi Red V ariko Red V wewe yaravuyemo aja muri imwe yo kwa Saga Plage bayita gute imwe y'abandi crew Saga Plage imwe y'abantu uvuga y'aba Rockstone Kingdom. okay yaragiye yo kwera Saga Plage y'aba Sage Rise. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry, Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'abakibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora, reka tumaze dukengurukira Imana. Hama dusubira dukengurira namwe bakunzi ba Bujahit TV. Right now ndi kumwe n'umu rapper, tushaka kuganira byinshi kuvyerekeye industry, tuvugana byinshi kuvyerekeye aba rappers, tuvugana kuvyerekeye byinshi umugabo wo kuririmbana cyane cyane aba rappers bakiri bato. Ni Young Kid turi kumwe ariko gusohora indirimbo energy. Vipi bro? Safi Neza. ashukuru Mungu. Bihaye Young Kid kenshi wewe iyo byitse mu gitondo ikintu cyambere wanza gukora ni kiki? Since ndiyumvira tu ndamedita kuri jewe. Uramedita programme za gukora kuri uwo munsi. Yeah. Birabishikana no Young Kid akirirwa muhira atakintu atayindi programme afise akavuga ati jesha kwirirwana n'abavyeyi no munsi ndirigwe home. Sha ubundi jenso ho kamfise gahunda kwe. Sire umuntu yifuje kuronka Young Kid ntivyogorana kumusanga iwabo canke gorana kuri programme. Urashobora kuza ukambura ariho ndi bisabe ko kuba twabivuganye ni bon. Sire Young Kid ari muri babandi ushobora kuza kumurondera iwabo bakakubwira ko atari hari kandi ari hari. Young Kid yaje wibaza ko ari kubera iki babikora kugira bago protege canke ni wewe security yawe witeguriye en fait ushaka kwikingira. Jewe ndabigira kugira nene nta gusohoka udafise gahunda usigiye uri kura consoma iki vomye kwigomera home kimeditira ubuzima bwawe ugasohoka ufise ico ugiye gukora no nta kugira amantuze ari initi mu masorta initi. Yikidera abantu munabibajije ivyo bintu bacambwira yuko ngo kenshi usanga ufise abagenzi b'impora kimazi mugenzi atacu usanga misose n'amajambo gusa canke ntaco akumariye usanga rero kenshi yaje kuraho iwaho nyucanye yaje kuraho iwaho cyuvuga ati siyo nsumva cubwira abantu naka kazoza kundaba muzombwira ko atari honde sinzi ko nawe ufise abo bagenzi bameze uko barahari mu gasino bakara abagenzi heta wasaba heta no mu bisanzwe hari umuntu ashobora kugira dusohoka ari map none tuzojya ikirori gushika ryari n'abana bacu ahubwo bazoza basanga byatarumva abantu nk'abonye bashaka mu umuntu ambwira ati ndafise diri turashaka gukora ukuntu uyo no bakara umugenzi amashakira neza kugira ngo abeho nanje mbeho nawe wawe ndashaka ikirori no ndashaka tuje gusohoka tuje mu mamoja tuje mu biyeri ati wonye se umugenzi mwiza ni wawo ndakubwira ama projet muza gukora ibizobafasha mu myaka iri imbere. Gusohoka wosohoka mwabiteguye mwana injije none uje gusohoka utacufise winjije what the fuck kabisa. Young Kid turi kujengena na baze byinshi kwikonza rap mbe bro mbe haje we rap ko waragiye muri rap kwanza uvyumva gute urabinezerewe cyane ko abantu babijamo kubera basunika gusa urabizi. Sha I'm proud it's been 5 years canke 6 years uko ndi muraperi nanje bisinzi ko navyinjemo ariko narabikunda. Rap is everything. Rap is everything akubwira Young Kid. Hama Young Kid je nizere ko mu rappers nga mu Burundi ni benshi baba rapper mbe haje urabona ko baririmba nk'aba rapper canke baririmba nk'abantu bavyiga. Barabiza b'abarundi kwese ndi ngaho kugira ngo mponde akazi k'umuntu kuko nanje bampondeye akazi ntivyonyohera barabizi uretse nyene ko bakora gutandukanye. Ariko abaraperi bamwe uzawumva ngo ujya kunuko byereke twumvirije ama challenge zabo ngo wewe urapa nabi wowe urafyata wowe ugira ugucyanye nizere yuko ubonye ku Rwanda rw'iwabo abaraperi bose barazikuririmba shaka imino ko babivuga abandi.
ari aba rapper uzamva muri challenge za ndirimbo zabo z'ama challenge urumva uzamva avuga ati wewe urafite atavuga undi mu rapper abwira mugenzi wiwe nizire kuri Young Kid avuga ati jewe umujama avuga gucyonye cyangwa umuntu avuga yuko ari aba rapper badashoboye muri industry nizire ko tutavimba ko ibyo turakwiye kubirengera wangu ibyo turakwiye kubirengera tugakora akazi tukafocusinga kuri mission dufise kugira ngo dushobore kuduza flag y'Uburundi nyimba uri mu baraperi babikora wangu urumva kora akazi kawe tuduze flag hip hop yakwiye ndafise dream yo kuzabona umuraperi ari on top ashobora kubagira mu gipira ciza ari capable yo kwasira umuryango iki turabikeneye wangu tureke gupondana tureke ku nta kamaro je nta muntu nzobona ngo turiko turashamirana dufiki nitwapfa mu miliyoni tuzoyapfa mugabo ntituzopfa umuziki kweli kora akazi nanje nkora akazi amadu shining Young Kid kenshi benshi turakunze kubibabaza kavuga ati ngo kenshi abara ama challenge ngo nta mutima mu burimwo Young Kid we kubgawe niko bibonaga bro challenge no kuraba no uburyo bazikora kuraba uburyo bazikora ko barikora muri way nziza bakora mu nzira nziza ariko nizire ko challenge mu ba rappers irakenewe cyane ntiharagera kweli hari yakwiye ko dukora cyane kugira ngo byo talent byibagire hama dukore ibikorwa dukore music nziza tube international bezo challenge bakora zibinjiriza ngaha ndakubajije nisho ubajije for me sindashaka kubwira ati ko zibinje canke ntizibinjirize kubera kenshi iyo umubajije ati mbe hajya we uraronka music yawe iraguhemba kenshi uzabumva kubwira ati iryo ni banga ryanje urumva ni hanini rero usanga mwebwe mu rappers usanga mu sinzi ko ari bo bitubwira bro sha ntamura sinzi ntaco mfite ndabivuga kuko guhemba akazi nyene inyungu y'umuntu imenywa na nyeneyo gusa nta byinshi nfite ndabivuga gusa mugabo nibaza yuko gukora aribyo bizotuma umunsi umwe tugera kuco twifuza tugera kuri za ndoto zacu we have to dream big anye muri industry na cyane turakunze kubona niko bimeze mbona niko nabandi bayibona umenga R&B ni ifise power nini cyane muri industry sinzi ko aba rappers biva kuki mwigwe batabaha canke mutaboneka cyane nk'abantu baririmba R&B ngo muririmbye kugira avume cyane umenga abanza kuririmba R&B gusamba baramuzi mu misi mike ariko mu rapper usanga yaramaze gusora nk'indirimbo je kuri 10 kugira ngo tumumenye kubera kibiva kuki bro sinzi ngene badufata canke batwiyumvira mugabo nibaza yuko rap bakwiye kwiha agaciro kuko ni way nziza yo kugira ngo umuntu ushobore kumubwira yumve simpinze abajya bahibongoza gusa mugabo nibaza everywhere in the world ni inzira nziza kugira ngo ushobore kubwira abantu bumve bakumve vyoroshe bakwiye kwiha agaciro kubgawe urashobora kuvuga ati badufata nabi canke music ya ruvuga style ya rap nibayishira imbere kubera yuko turirimba nabi urazi yuko hariho imyaka rap yigeze kubira on top nga BJ kabisa byo nicyo gituma rero umenga iraza igasubira ikagenda utovye umuziki n'izina ry'imwe Young Kid je ndashaka rero ube wazi kuko ubivuze nka wewe ko ni benshi baze kuvugana bakavuga ivyimviro byabo izi interview ni benshi bazikurikirana mugabo benshi cyane kandi babo ngabo mu Burundi cyane nabo hanze uyivuze ari umuririmbyi ntavuze muri bars yiwe yigeze kuvuga ati uramfana mu ikota ku radio kanyima n'umunota ndacagushona kiyana kabisa umuririmbyi ariko nizeye ko ari muri overdue ntawenzi ariko nizera abisi numbere gituma yabivuze bro nanje no nabivuga ubivuga kumva bisigura yuko mwikota mu bujama rakwemera ariko kuri radio mujama kagofyinya ndakwereke okay je ndi ngaho ganda guhisha ndakwereke aba presenter na high link no kunyishura ntanyishura ntumuvuge izina message ntona kwa isoni ndanamuramutsa ntiyishura ndakwereka wa kabiri soma message namubwiye bro hit me up yaranyishuye muga link yarayibonye n'abandi no bakwereka
no kuvuga ko umuziki nakoze utaryoshe munshigikire ndi umwana w'igihugu ndi ngaho kugira ngo niteze imbere nteze imbere n'igihugu kwiteka ry'abaraperi bose ngahanye sije sinzi zo kuvuga ngo ndi wa mbere mu biki nzoba mu raperi yakoze ibyo abandi ku isi bose batakoze no dukora ahubwo ngo tugaturondera ibiceri wangu dutezanye imbere kwe niyo nanje birambabaza nandikiye umuntu rimwe duhuye akambwira yeah the biggest rapper mugabo namwandikira ntanyishura kabisa Young Kid kumbure yambujije simvuge abamenyesha makuru yuba yarandikiye wabanyeretse wanse sindabavuga ariko ndabazi kandi bro nimba uzi yuko Young Kid igeze kwandikira waragize nabi man kuko Young Kid ejo ntuzoza bazomufasha bazomushikana handi Young Kid mugazorira handi hantu kumbure ubuzima bwaramaze guhindukira Young Kid yaramaze kuduga ubwo basubira gusubira hasi kumbure Young Kid wewe sinzi ko azomufata jewe wangu sinde umutima mo nta nivyo medita kuko nanavyimvira ko cyane kakweri nitwahura ni peace up mfise nzomuha iyi inye nuvuga ni dedication kubonye cyane mbo simvuga amazina ariko ndavuga nabamenyesha makuru ku radio kenshi barakunze kubidogera kubera ico kintu sinzi ko ari cyo muhindura kumbure bari bakwiye kuza baravuza indirimbo z'aba rappers kuko urinzi ubu mu rapper wa mbere wa kabiri wa gatatu avuga ukonye bisigura ko ico kintu mutababeshera bro bisigura ko ico kintu cyama kiba misi yose none no babeshera sindakweretse message igo kabisa bro nje kitona kuvuga ati ico kintu bipara ko bagira ico bahindura man Kopizo je ikibazo nje mvuga ati ariko Young Kid turavye umenga gushika kuri no munsi iradio ntifise power nini yacene gusumvya ama TV online eko mugana bo barakenewe kuri za mvuza hariho udafise Android hari udafise ama unité kuja kuri YouTube ngo arabe mugana akaba yatsa afise ububasha bwo kwatsa karadiyo akumviriza nabo biba bikenewe ndakunze no guhura n'abaririmbyi benshi batandukanye bafise ingabiro nyinshi zitandukanye ariko bikanangaza ngo ati kumbe bro urazi kurimba gucyanye gusanga ikibazo rero kibaye handi nyene Young Kid ararimba cyane Young Kid ararimba rap nziza ariko sanga ntibamuzi biva kuki kumbure Young Kid akubwira ati nibamenyesha makuru nyene bamfyonda ariko none ndakubaza sinzi yuko wibuka hariho Paje Patrick yarigeze kugira ibintu bya TH ciao nawe arabizi hari abaraperi benshi muri uno mwanya no kwita ko bemewe n'uwo baza Young Kid bakabwira ko batamuzi azuba ari hypocrite kuko benshi hajya narabatangaje ntibari bazi yuko umwana nka jewe ushobora gukora nk'ivyo nakoze ariko Young Kid mbona ko ari ikintu kiba gikenewe cyane na cyane wangu baranzi abandi barapera barakuze bareke kwigirisha baranzi ariko je mbona ari cyari gikenewe cyane Young Kid ko hoba haba amabato cyane ziga nka bijya Patrick Paje bagira kera usanga bagize ibintu by'amabato bagamagara barapera bose sinzi ko ivyo onye kubona ko byo babikenewe cyane ko uburyo boza barabikora bon ijya idea Paje Patrick yari nziza gusa sinzi aho byapfiriye tu ariko urabona ko byo kuma bibandanya biba to kuma tumenya abandi baririmbyi benshi batazwi none mu Burundi tuzaga amatoza baririmbyi babiri tuzaga amatozi abaraperi banga no wangu jewe reka nkwereke ndafise je ntaho ndishikana mu bijanye n'ivy'umuziki siko singanda kubesha ndafise abapeti baza bakambwira Young Kid bakibona bakambona ukunya bakibaza umengo hari cyo ndabajyanye wangu bakaza bakambwira Young Kid dufashe wallahi ndagira icyo wokora kuri twego nanje rero bikambabaza sometimes nkumva nokora namusoza ariko kuko nanje ntaho ndashika sindaganda kwemera ngo nje gukora indirimbo nanje ndakeneye gukora indirimbo ndakera nje kuja studio naho bimwe bitankunda je ni nakena zizaho kubwira ngo nabuze ya studio ndapoba nese nari maze umwaka wose ntasohora ariko ndapoesheje umunsi umwe ndazi ko bizogenda fresh ko ndakora album indirimbo narayisohoye ni Energy ya mbere ku album peut-être yindi zosohoka nadusha kandi nkameze nkabiri nzosohora zitatu gusa kugira ngo nanje shobore sinicira isoko kuzoyigurisha mugabo arabama on TV online murondere izindi tara mu ikota
Yankee Doho urabona yuko iyi album yawe kuzohava uronka ikintu kigaruka kumbure ku mafaranga uzoba warakoze warasohoye gaho wangu je ntakubeshe uretse yuko umuziki ndawuhaje ntacuma je naho zompa ayo kwigurira agapantaro canke agashati ni fresh nzoshima kabisa ubu nubwo buzima benshi abaraperi kumbure bataragira aho bashitse kenshi usanga babayemwo ariko turizera yuko very soon ibintu bigiye guhinduka ibintu bizogenda fresh cyane kuko turabona yuko na TV online ariko araza menshi ni kare wasanga hakora amaradio gusa ariko ubunye na TV online yaraje turamenya abaraperi benshi cyane na cyane muri Bujahit twebwe nta muntu dukomera kwera umuntu wese afite talent turamurondera bro fresh cyane big up kandi nizere ko na Yankee kumbure nyadukenera ubundi kandi tuzokora hama Yankee kibaza nkeneye kumenya wewe ndumva yuko utwo waba urutwara Overdue Gang what partnership hari ya Overdue Gang na Overdue Team en fait Overdue Team forever ni bajya muzi Bass NT Nanga Drive O Gang natwe twari bane yari jewe Yankee hakaba Young Devotion Mutoyi waranga hakaba Drama King hakaba nundi Red V ariko Red V wewe yaravuyemo aja muri imwe kwa Saga Plage bayita gute imwe y'abandi crew Saga Plage imwe y'abantu uvuga y'aba Rockstar Kingdom okay yaragiye yo kwera Saga Plage y'abasage Rise yaragiye ati rero ubonye mwebwe rero asiga muri Overdue Gang hasigayo nzenya Yankee ariko nizere yuko muri Overdue Gang mubikora neza naho wasigaye uri wenyene bro none bro kwera numvise song yawe kwera ndabiguze kwera numvise song yawe bro ya wizera yuko bizogenda neza uzogumutwara Overdue Gang uri wenyene gushika gupfa ko bizika nizere yuko hariho ubucuti budasanzwe ndakubaze wangu bon sinzi urafise abavyeyi yapa yakubwiye ati okay umunsi ntazoba ndi hari urupangu uzorujera canke nizoba ari wewe kweri uribaza yuko nawe gushika aho uzogirira umuryango wawe ko bijya tuzoguma bijera azoguma ari wewe gushika gupfa bijya twari bakwirondeye nawe utegeza kubigendera nico gituma zabwa rero ni till end kabisa uno mutima novuga abaraperi bari bakwiye kugira canke abaririmbye muri mbyo wese rakwiye kugira umutima wo kuguma ko kintu ukunda ku kintu uziko ushoboye apana gucika intege ni benshi babihevye kwera bacitse intege ariko nizere yuko mu myaka 5 iheze Yankee datangura kuririmba gushika kuri no mutu turashamona Yankee kandi turizera yuko azukoma bikora 6 irenga bro ama kandi bro urapendeza sana waberewe bro thanks nyene no gushimira Imana nabo bavuga yuko baririmbye mu Burundi ngo bababaye ariko nizere yuko kwambara baririmbye biwacu vraiment ntako batagira barambara fresh bro unapendeza sana bro nanako mbere waza ko mufuka mfisanga afise menshi man yangidina ko mara guki babaye bro reka ariko nizere basi na 20 mil afise mufuka nta mfise nza kubaho gutema no munsi nza gukora ikiganiro canza kuryama kuri kwimana mu rappers dake bro uja kuryama aravuze ayitsong ndagi kuja trending kuri YouTube yangurane none ndayagwa baze bisiyeze ntari kabisa ni Yankee twari kumwe ama Yankee ndo musaba agira ka freestyle kidogo kindirimbo yiwe ariko gusohora energy yeah nigga haga energy what power yo kugwanya enemies I think yeah you know what it is what I'm talking about never try to be ndabahasa mahafar vétérans kibura nk'abagema saradare bakavyukira irabura je nique toujours la cible sans précision nk'akina mission impossible sa condition mafia everything's mafia the better than notorious I never been furious rap king shit I'm rap king shit stera bwoba gusa mwese muze muri ring ndaba bombarde sindekura machine gun charge dahezerwa if you wanna fight you fail ushatse gukina mu game feel fier ya nigga haga energy power yo kugwanya enemies Kabisa kumbereje na maheba raperi babiri ni Sage Rise hamwe na Alvin Smith nigiko babwira bro kuri rap bakora kweli kubambajije kweli rap bagenzi bawe man ni fresh rap fresh baragerageza tu bro ushaka kuntega umutego wangu we ndabajije canke nkakubwira ati NT Kadafi na Fabilove
n'abaraperi beza kabisa. Ivyo nabajije mwavyumvise, ari abandi none kuvuga ko mboreye batazi indirimbo cyangwa indirimbo zabona zumviriza bro. Je ya sinzi wangu ngene munyumvira, je nta muririmbo mpari link ndeke kwiraho kandi nda pressinga kandi pole sana mana kubara uha umuntu nuvuga link umenyesha makuru cyangwa umuririmbyi agaca ahora gusa nagira feedback yari yose, nagira reaction yari yose. Yo bro, listen to me. Ntaco bintwaye kubona nshobora kurungikira link hagana kuramutsa ati waraye neza gute ntunanyishire, ntaco bintwaye. Ntituze duhure mu barabara nko kundamutsa, je nta mutima mubi mfise, ntaco bintwaye tu. One day nzoshika tuzokorana byinshi nimwavyifuza, ariko mutavyifuza nzobandanya inzira yiwanje. Hari umunsi muzonyifuza kabisa, hari umunsi muzomwifuza. Uno munsi ni wewe, ejo hazoba ari ubundi. Kumbure rero Young Kid natwibutse Instagram yiwe, Facebook yiwe, novuga YouTube yizo kuntu bitwa umuntu amukeneye ko nawe murongo. Ivyo onye reka ndabibibutse kuko hari umuntu ushaka kubwira izina bikamunanira kuryandika. Byo bavyiza ndabiberetse ngaho, sinzi ko ashaka ku Young Kid ni Facebook, YouTube ni she fise n'umuntu nkenge fise aba subscribes bakeye, niho ngitangura. Oya naco bizoza bro, abandi bose niko batangura, niho ngitangura ni YKid 257. Facebook ni Young Kid GP, Young Kid GP ya kabisa. Ni Young Kid twari kumwe rero, twavuganye byinshi kuvyerekeye industry, twavuganye byinshi kuvyerekeye aba rap, twavuganye byinshi kuvyerekeye team Overdue Gang, twavuganye byinshi kuvyerekeye industry ya plus 257 on the mic. Yari Benny behind camera, CK professional bro. Bwira subscribe ku channel yawe man. Yego wambajije kuri album yanje kabisa. Kumbe rero byo twavuganye byinshi bya music, ariko nakubaje vyerekeye album, urabona ko feedback yahoze zo kunje album wambaje ntuzi ningene yitwa yagira ni nzenya indirimbo energy. No way. Album yitwa Voice of Youth. Muyirindirane gishika, ndifuza gukorana n'abandi baraperi bagenzanje. Izo biryoshe kabisa. Nifuza yuko yogira ikihinduye muri rap game. Nifuza ko yogira ikihinduye, abaraperi nk'ibanire wangu nje kurondera dukorane. It's okay, ni ugaduduze flag igo ntongare ko wangu. Je naco naco dushigikire dufashanye, bizoba ari ikintu ciza cyane gose. Young Kid naho nyene mbega aho urabona yuko izogira ikintu gihinduye na cyane cyane mu vyerekeye ubuzima bwawe, iyo album yawe ubuzima bwanje cifashije mu buzima bwawe. Je ubuzima bwanje wangu ahanini uretse yuko niga mu buzima bw'umuziki canke mu buzima bw'umuziki izogira cihinduye, ndavyizeye ko ntushobora gufata decision yo kuja gukora album udafise target, udafise urubonero rwaho ishobora kugushiza. Nifuza ko ifise ishaka kumpindurira kama amashow, abantu bakamenyeraho bakankurikirana. None burya muri 3 jours nuguriye YouTube nkaba maze kugira 47 pamal quand pamal. Sindabiganda bikengurukira kandi abantu bose bamaze kuja kuraba energy on YouTube. Big up, ndabakunda cyane gose. Murindira shobora no kubaha video mu isi imbere ya energy. Mbe ni clip nyene zibari nyinshi nizera muri album yawe bro. Clip bisaba uburyo wangu, bisaba uburyo kweri kabisa. Ndaburonse nozikora. Mbe featuring ni zingaye muri album yawe bro? Mu bisanzwe je nifuza nko kwikorera nk'indirimbo nka Statu Jenyene, izindi kabara ama featuring. Okay. Tureke kwigungira ko wa. Kumbure nizere yuko bro ashobora kubabwira yuko indirimbo zosanga kuri YouTube zose canke isoko bazogurira album yawe. Zitatu ndozishira kuri YouTube video imwe, n'indi ndirimbo zibiri. Izindi nazo nzogurisha CD. Gomba sino bose ntibafise mu waye wangu yo kugura CD.
ariko n'umuntu ataguze CD arashobora kuvuga bon niraza kugurisha CD ndozishira kuri YouTube ni bon ariko hava n'umuntu ataragura CD arashobora kuvuga ati Young Kid muri album harimo ibiki reka ngende kuraba man reka ngende kuraba ibirimo nkamwumvisha rimwe kabiri gatatu ama nabagira cagize ama sinzi ngana bashimira ni ryambere ngiye kuri interview kuri online TV merci beaucoup kuri Bujahit TV merci beaucoup kuri Benishu CK Rahi yeah you doing great bro thanks sana bro aba subscribers wa Bujahit niwibagire kufunda nugakenge kandi bagirira subscribe no kuri channel ya Young Kid yeah Young Kid ni why I'm a kid espace 257 I got you bro tuzosubira inshallah imana bikunze on the mic ya Benny behind camera CK professional bye